Buja TV iri kumwe n'umwe mu baremvyi ba gospel bunga mu gihugu cy'u Burundi yitwa Samuel Ishimwe. Katumuganirize twumve ibibazo bahura nabo mu muziki wa gospel canke akunguko. Amakuru yawe Sami? Bon, amakuru ya Sami ni sawa ameze neza. Nawe rumwe mu badusanze muri Agape Record waruje kuhakora iki nawe? Muri Agape Record ni ndakunda kuba ndari kenshi kuko naho nkora ibikorwa vyanje vya music kenshi mba ndahari. Yes, uri umuririmbyi wa gospel. Abarimvyi wa gospel barafise ukuntu babona umuziki wa gospel. Hariho ababikora nko gutanga ubutumwa avuga ati jewe naho no atana kimwe no kuramwo je m'en fous. Anavuga ati natwe turinvesti dukeneye gukura amafaranga mu yo twa twinvestije. Wowe bikora mu buhe buryo? Twe turabiba, nitudandaza turabiba gusa. Turabiba. Bisigura ko wowe uri umwe mu bavuga ati ndakora avamwe atavamwo je m'en fous. Bon, sinkora kugira ngo nkuremwo, nkora kugira ngo ntange ikiri muri jewe. Yes, ariko nibaza ko ngaha muri Agape utakunda indirimbo kwa gusa. Bon, muri Agape ndaliha kuko umuntu icatanga icabiba nicaze kwimbura. Donc, jewe mbiba ikiri muri jewe ku bantu nabo bakabiba bakoresha n'Imana kuri Sami kubera ko ivyo dukora twe nitudandaza. Imana ifise inzira nyinshi camo kugira ngo ntibagora kugira ngo ushobore kuronka uburyo bwo kugaruka muri studio mu gihe ubona ko atamafaranga wigaze ukora mu gucuruza indirimbo yawe. Bitakugoye nico bari gikorwa. Ariko kibikugoye nimba ari bikugoye niho umenya ko icuri kurakora gifise iyo kiriko kiraje. Ico kintu bako ntimugihuriza ko mu barimvyi mwese bose ba gospel. Bamwe bavuga ati kubera iki twe dushaka gukora indirimbo tukwinvestisa ariko ntihagire basi n'abaza gukora amandirimbo yacu kuri YouTube aba subscribers bishaka yongera ama views. Wowe urafise kwanza channel ya YouTube? Yeah, ndayifise channel ya YouTube mugabo nibaza ko abantu kubiraba barabiraba ariko babimenya cyane kugira ngo babirabe aho iyo ukora canke none tureke gukora kugira ngo baturabire ivyo dukora. Kugira ngo baravyo dukora ariko si twebwe tubompreja kuza kubiraba ariko nimba twakoze ibintu bumva ko boja kuraba. Yes, bisigura ngo warakora indirimbo gacishirako hanyuma bonye no kacabaza baribwira ati ya ndirimbo katuje kuraba ko ari nziza canke atari nziza. Fise inzira nyinshi ndabicishamwo ariko ni gikorwa ubwaco kivuga ko umuntu akwiye kukiraba kuko hari igisha kwivuga ukutari mu gihe gikorwa cari kukuvuga peut-être kuri. Yeah. Samuel uri muri byo gospel. Ashaka kutugira akapara k'indirimbo yawe imwe mu zimaze gusohora. Ko ari nyinshi gabaje. Imwe mu zimaze gusohora agace gato nka 10 secondes. Yeah. Ndabizi ko Yesu yankunze kubana nawe sinicuza amahoro yiwe yampagije mu mutima wanje ndanezerwa. Nibaza ko gatogejeje. Karakwiriye? Yes, uririmba neza cyane. Bandanye. Oya nakwijije. Oya ni muri bude kubana yabandanye. Nakwijije naco. Ibisigaye aja kuri YouTube kuri Ishimwe Sami ibisigaye uraza kwibonaho. Samu sindirimbo zingahe au total? Sindirimbo en fait sindirimbo zike cyane. Mugabo kandi imwe irimo nyinshi bivanye nikiri muri yo. Niko je ndavyita. Yes, ni zingahe? Areza ko imwe ashaka kuyikuramwo nk'icumi mugabo muzigaragara ndafise nk'indirimbo nka 10 mugabo imwe irashaka kuvunjwamwo 10 bivana n'ico umuntu ayumvamwo canke 10 imwe gutyo. Yes, bisigura ko ufite indirimbo 10 ariko zishaka kuvamwo indirimbo ijana. Nikuvuze. Yes, Sami reka tugushimire nizere ko ufite ibintu byinshi ukategura muri Agape uri guha abakunzi bawe canke abakunzi umuziki wa gospel. Fise vyinshi ntabwo ari bike. Fise byinshi cyane nibaza ko mu kindi kiganiro tuzokorana nawe uzomenya byinshi ariko ndi muri Agape ndikunda kora cyane bihagije.